mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 Kigarama 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Ninete Nancy Mutoni mu buhinga bw'ivyuma naho hari Obe Felix Irankunda. Reka ntangure ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiye ko Uburundi ngo nta mugambi bufise wo gutera u Rwanda ariko u Rwanda ngo nibwo rufise uwo mugambi mubi ku Burundi. Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro kuri uyu wa 2026 Kigarama 2025. Bamwe n'abandi babona ko ikizoheza ayo majambo yo kwita u Rwanda umwasi w'Uburundi ari ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'abahunze igihugu biturutse ku kiringo cya gatatu kitubahirije amategeko cya Petero Nkurunziza. Ikibuga cha politike kirugaye ku butegetsi bwa CNDD-FDD nkuko byabaye no ku butegetsi bwa Iplona, ariko ubwo butegetsi bwarahavuye ngo n'ubwa CNDD-FDD buzohava. Mugambwe MSD biyemeje kuzoshira Uburundi mu nzira ya demokrasi aho abarundi bazokwitorera ababatwara. Abubu nibatabishikako abuzukuru n'abuzukuruza babanwanyi b'uyo mugambwe bazobishikako. Hari n'ayandi idonido mugume hafi ni mukanya mu mpera hari ikiganiro iganuke kaze. Dongeye kubaramutsa amakuru y'uyu munsi tuyahere mu yavugwa mu gisata c'imigenderanire. Uburundi ngo nta mugambi bufise wo gutera u Rwanda ariko u Rwanda ngo nibwo rufise umugambi mubi ku Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu kiganiro kuri uyu wa 2026 Kigarama 2025. Ibimenyetso avuga ko afise ngo nuko abagizi ba nabi baza kwica abenegihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahabwa ibigwanisho n'u Rwanda ngo nibwo rubatunze kandi ngo nibwo rubagaburira. Umukuru w'igihugu ngo yarabasavye bamuha abo bantu ngo baranse kubamuha, ngo nico gituma abarundi baguma bagabirije. Mu mukurikire akaba ariko arishura ku kibazo cy'umumenyesha makuru wa radio Isanganiro Evariste Nzikobanyanka. Nyiricurahiro mukuru w'igihugu mumaze iminsi bavuga ko igihugu cy'u Rwanda gishaka gutera Burundi, ariko abarundi baramaze bati inama isumba inyemba. Mbega izindi nzira zose zaranze kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'Uburundi ntibe. Twebwe turabaterwa ntiturabaterera. Ubuterwa n'umubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'igandi yabaretse kwatera twosaze u Rwanda tuti nyabuna utakugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise wo gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. Nikimenyamenya nuko abagizi ba nabi baza kwica abenegihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahagurirwanisha n'u Rwanda, nibwo batunze nibwo rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basaba abantu baruhe bazwe nk'abaje imbere gutungana. Gushika ubu baratera gati kwatabazoduha ico rero cyo cyerekana ko bafite umutima mubi ku Burundi. Niba bari bafite umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi nimubakire hanyuma mwebwe mubashyire imbere y'ubutungane. Rero ku bwacu ntabwo tutagize ngo tugire ibiganiro n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba twe ntiduhagarike tuba tuti nta kamaro ko kurwana. Twe turavuga tuti twebwe icyo tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi ni iki, tubwire basi natwe mu Burundi ko muriko mutegura biri ku Burundi, tubwire icyo muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Umunsi rero uwo bashobora kumbara bakavuga ati Uburundi butagize ikintu tuzorekura, tuzoheza tukiganire mugaje. Gushika ubu ntacyo barambarira. Mugabe twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro, tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana, telefone bamugenza wumve ko atacyo kubwira. Ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye byaba amaso mu yandi, mugabo yayicambwira ngo tuzobabaha turacarindiriye turabe icyo bagumirize. Rero no kwamba tuganze ko tituzi icyo bagumirize abagizi ba nabi bica abarundi. Bamwe n'abandi bakurikirana amajambo y'umukuru w'igihugu kuri bamwe mu bahunze igihugu bavuga ko kubita abagizi ba nabi ari ugwitwazo, ngo arazi neza ko inkomoko yo kubona ko u Rwanda ari umwasi w'u Burundi ari uko u Rwanda
rwakiriye impunzi z'abarundi zabayeho kubera ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Ico kiringo naco kikaba cari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro Uburundi bwagenderako hamwe n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko nk'uko na sentare y'uwo muryango nayo nyene yavyemeje. Icari kuba ciza rero ngo nuko Evariste Ndayishimiye na leta yiwe bari kurenganura abarundi bakorewe amabi arimwo kwangazwa biturutse kuri ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ngo naho yerekana ko leta yiwe ataco yobazwa kuri ayo mabi, ngo iyaba yararajwe ishinga no gutorera umuti ibibazo ashaka kwegeka ku Rwanda, ngo yari kwicarana n'abangajwe bakavugana ku bibazo bihari, atari uko ngo arashobora kuzokwicuza ko yaciye mu nzira idashika. Ibisabo by'abanyororo bari mu mice itandukanye nivyo byashikirijwe n'urongoye umugwi w'igihugu CNDH ujejwe agateka kazi na muntu. Abanyagihugu bavuga ko bitari bimenyerewe ko umugwi CNDH ushikiriza ibibazo vyawo ku mukuru w'igihugu mu kiganiro cugururiwe bose. Byabereye mu kiganiro caremeshejwe na Evariste Ndayishimiye kuri uno wa 26 Kigarama 2025 imuramvya mu ntara ya Gitega. Bamwe mu banyagihugu bavyumvise bamenyesha ko umukuru wa CNDH yakoze ivyo yumvikanye n'umukuru w'igihugu mu ntumbero ngo iyo kwerekana ko CNDH ifise ico iriko imarira abarundi mu gihe uwo mugwi wagirizwa n'abaharanira agateka kazi na muntu ko ufukera amabi akogwa n'abari mu butegetsi canke intumwa zabo. Ngo naho hariko hakoreshwe mayeri yo kwivugisha ku mugaragaro ico ngo nikiza gikuraho ko inzego za leta ikomoka ku mugambi CNDD-FDD ikorera amabi abanyagihugu, ko kandi abayakora bazotinda bakayabazwa mu gihe abarundi bazoba bamaze gushiraho ubutegetsi bwubahiriza agateka k'umuntu. Ni inkuru tubaza Dondo Diemba z'umutima. Muri ico kiganiro Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye CNIDH niwe yabaye nimero ya mbere mu kubaza ikibazo ciwe cari gishingiye ku bisabo vy'abanyororo, avuga ko umugwi arongoye wagendeye inshuro zirenga 100. Muri izo ngendo z'umugwi CNIDH basanze hari umuce w'abahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko babandanya bambara impuzu z'urwatsi rutoto. Aba ngo basaba kurenganurwa kugira ngo uyu mwaka urangire batashe basubire kwambara izera mu miryango yabo. Umuce wa kabiri n'uwabahejeje ikiringo c'iminyororo bandikiwe bongera barariha n'amande baciriwe ariko bakibandanya bapfunzwe. Aba basaba kurenganurwa bakezwa. Umuce wa gatatu n'uwabapfunzwe ariko bagwaye ingwara zo mu mutwe. Aba uyu mugwi CNIDH ubasabira ko bokugwa mu bandi bakaja ahabo bakavuzwa. Umuce wa kane n'uwabamaze igihe kirekire mu munyororo bataraburanishwa. Aba nabo nyene basaba kurenganurwa. Umuce wa nyuma n'uwabaciriwe ibihano vyo gupfungwa imyaka myinshi cane basaba gutezurirwa. Musenyeri Nyaboho yasavye ko mu gihe umukuru w'igihugu yovumera ijambo ryo gutezurira abanyororo kandi ngo aravyiteze hoca hajaho umugwi ujejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo. Mu nyishu umukuru w'igihugu yatanze yamenyesheje ko ico kibazo ubushikiranganje bw'ubutungane bugifise nkama, ngo hari na rusansuma iheruka gukorwa mu busho bwose muri iyo ntumbero. Aha ngo hari n'iyindi mice basanzeho yiyongera kuyavuzwe na Musenyeri Nyaboho, ngo ni nk'iyabapfunzwe bazira igikenye. Akarorero katanzwe nako umupolisi yapfungishije umuntu, bimwe bavuga ngo mfungira naka, hama uwo nyene kumupfungisha aca aritaba Imana. Nk'uyo munyagihugu ngo yaciye apfungurwa. Perezida Ndayishimiye yabandanije avuga ko hari n'umuce w'abapfungwa ariko bashitse mu busho bagaca bakora ibindi vyaha nko kwiba ku matelefoni. Hari kandi n'ababa bagirizwa ubugizi bwa nabi ku buryo usanga barekuwe boca basubira kwifatanya n'abo bari basangiye ubwo bubisha. Ndayishimiye akaba yahumurije avuga ko inyuma yo kubona ico cegeranyo
azoheza agashikiriza ijambo mukuru wa CNIDH kuvyo yasavye, ariko ngo habanje kurabwa iyo mice yose y'abapfunzwe. Bamwe mu banyagihugu bavyumvise barashima ko bamwe mu bapfunzwe mu karenganyo bavugirwa, ariko bamenyesha ko umukuru wa CNIDH yakoze ivyo yumvikanye n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kwerekana ko CNIDH ifise ico iriko imarira abarundi, mu gihe uwo mugwi wagirizwa n'abaharanira agateka kazina muntu ko ufukera amabi akorwa n'abari mu butegetsi canke intumwa zabo. Naho hariko hakoreshwa ayo mayeri yo kwivugisha ku mugaragaro, ico ngo ntikiza gikuraho ko inzego za leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ikorera amabi abanyagihugu, ko kandi abayakora bazotinda bakayabazwa mu gihe abarundi bazoba bamaze gushiraho ubutegetsi bwubahiriza agateka k'umuntu. Ikibuga cha politike kirugaye ku ntwaro ya CNDD-FDD. Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD avuga ko atari ubwa mbere hugagwa ikibuga cha politike mu Burundi, ico gutwara gutyo ushaka kugumana ubutegetsi wenyene, ngo n'ubutegetsi bwa Iprona bwarabikoze, mugabo harageze igihe Iprona irava ku butegetsi, rero na CNDD-FDD izova ku butegetsi. Igihambaye ngo nukudahagarika kugwanya akagwi ko muri CNDD-FDD kanka demokrasi. Abategetsi bahari uyu munsi bice abanyagihugu uko bashatse, kuko batigeze babatora. Uwutwawe n'uwo yitoreye ntagaruka ngo amwice canke amufunge amurenganya. Mu mugambwe MSD bavuga ko batazoheba igihugu cabo, n'abuzukuru n'abuzukuruza ngo bazobandanya urugamba rushikana Uburundi mu nzira ya demokrasi. Ivyiyumviro bibi vya CNDD-FDD biranduranwe n'imizi mu Burundi. Ikibuga cha politiki kibugaye, mugabo ivyo vyose si ubwa mbere biba mu Burundi. Cyo Philbert vyame bibaho, mugabo abantu barabandanije bagwanya intwaro z'agahoto gushikaho bazikuraho. Ndadaye yaratsinze naho intwaro yo yamaze umwanya muto yatsinze. Ibi byose byashitse kubera ibibazo byatewe no kugara canke no kugomba kugumana ubutegetsi we wenyene. Nuno munsi CNDD-FDD diviri kwiragira Iprona yarabigize, mugabo Iprona yavuye ku butegetsi na CNDD-FDD zova ku butegetsi. Igihambaye nukudahagarika twebwe muri MSD tuvuga tuti tuzobandanya, abana bacu bazobandanya, abuzukuru bacu bazobandanya gushikaho CNDD-FDD tuzoikura ku butegetsi, twayirandurana n'imizi, kandi igihugu tukakijana muri demokrasi, kuko nta nyishu y'ibibazo byo mu Burundi iri iruhande ya demokrasi. Nabibabwiye uko ubutegetsi butunganijwe, uko ibibazo bya politiki twabihinduye byamo, mugabo reka tuje mu nzira ya demokrasi, kuko umuntu wa mutoye ntazoza kukwica. Abaza kutwica abo bandayishimiye baratwica kubera tutigeze tubatora, baradupfunga turenganya bose n'aba Nkurunziza n'umwisi Nkurunziza bose, kuko nico kimwe, bose badutwara nabi kubera tutigeze tubatora, kuko iyo tubatora bibari kudutwara nabi. Nivyo donc kudahagarika, kuko uhagaritse uba watsinzwe, uba wahevye. None tuzohera igihugu cyacu bituzogihera. Rero twe tuvuga ko ari kubandanya duhangana n'iyo leta gushikaho tuzotera tukayirandurana n'imizi ikava ku butegetsi, tuzokura ivyiyumviro vyayo ku butegetsi. Ubwo ndizo batwirukanye abasendedede bazobandanya duhiganwe cyo kimwe n'abandi, bahiganwe cyo kimwe n'abandi mu bintu vya politike, kubera ijambo tuba twarihaye abanyagihugu. Nivyo yari Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Babanje batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce twinjira mu mwanya uhari w'ikiganiro. Nkuko mubimenyereye ku minsi ya gatanu, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke. Kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 2026 Kigarama 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ikigabane cy'indwi kuva ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17, gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri.
Inshuti bakunzi ba radiyo haguruka turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe nk'uko muheje kuvyumva uyu ni umwanya mwiza wa ca kiganiro cacu canyu iganuke iganuke gisanzwe ica hano kuri radiyo yanyu radiyo haguruka radiyo mukunda cane turabizi kandi mukurikirana muri benshi. Ikiganiro iganuke kaba ari ikiganiro c'ijambo ry'Imana aho twumva ico Imana ivuga ico Imana itubwira. Uno munsi tukaba tugiye gusangira amajambo y'Imana dusoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'indwi. Turaza gusoma duhere ku murongo wa 16 n'uwa 17. Imana yacu yabwe icubahiro. Turaza gusoma uko tubivuze igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya umuhanuzi Yeremiya igice c'indwi duhere ku murongo wa 16 dusome n'uwa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abataye Imana rurema bakagendanira izindi. Murongo wa 16. None rero natusengere ubu bwoko ntubitwarire canke ngo basengere kandi ntubanyingingire kuko ntazokumva. Mbega ntubona ibyo bakora mu gisagara vy'i Buyuda no mu nzira z'i Yerusalemu? Reka dusome n'umurongo wa 18. Abana baturagura udukwi base bagacana umuriro abagore bagacumba ngo bahakurire imitsima umwamikazi wo mw'ijuru kandi basukurire ibiturire izindi mana ngo bantere ishavu. Imana itabare cane. Turasoma imirongo wa 16 n'uwa 17 ariko turongerako n'uwa 18. Imana itabare cane. Rero Imana ariko irabwira Yeremiya ibibazo vyari mu gihugu. Yeremiya ikaragerageza gusengera ubwoko bwiwe. Imana iravuga ati rero abantu ntubasengere ntuze n'imbere yanje nguje kugira icyo mbwira. Ati mbega ntubona ibyo bakora? Imana itabare cane. Uno munsi hari abo twita abakozi b'Imana canke biyita abakozi b'Imana uza wumva bavuga ngo bariko barasengera inzego z'igihugu ukumva ngo reka dusenge ngo dusengere abategetsi b'igihugu. Hari nk'uye kumva mu mpera z'umwaka mu gihe cy'iminsi mikuru yo guheza umwaka bakumva ngo bariko barasengera inzego z'igihugu. Ariko ikibazo ni kimwe, mbega ntubona ibyo bakora? Imana itabaye cane. Urabufata abantu barenganya abantu ugongira ubasengere? Imana iravuze ngo nizokumva niyo ubasengera. Imana itabare cane. Mbega urafata abantu banyuza abantu ngugira ubasengere? Mbega urafata abantu bahohotera abandi ngugira basengere? Imana itabare cyane. Muri ino minsi tumenyereye kigino gihugu cacu kirungika abasirikare mu gihugu kibanyi bakagenda. Hari n'uwitwa umukozi w'Imana ngo abanza kubasengera, sinzi ivyo asenga sinzi ngene basengera, ariko biragaragara ko Imana idaheza ngo ibumve, kuko nimba basengera gutsinda sinzi ko basengera gutsinda canke gutsindwa, ariko ikigaragara nuko ishobora kuba itamwumva. Ariko rero siwe wenyene itumva, ahubwo ngira ngo nuko yavuganye nawe nk'uko yavuganye na Yeremiya. Yeremiya rero iramubwira ngo kandi ku murongo wa 16 twasomye muri Yeremiya igice c'indwi ku murongo wa 16 niko Imana yaraza kumubwira rero ngo none rero ntaco usengere ubu bwoko ntubitwarire canke ngo basengere kandi ntubanyingingire kuko ntazokumva. Imana itabare cane. Nagira ngo ubwire ngo wewe uri kurasenga usengera inzego z'igihugu, banza uraba busengera baribo, banza utandukanye icatsi n'ururo. Mbega umuntu ariko aranyuruza itungo ry'igihugu uramusengera ngo Imana imugirire gute? Mbega urafata umutegetsi ariko ariba itungo ry'igihugu akarigira iryiwe ngo Imana imugirire gute? Imana itabare cane. N'Imana yavuze ngo ntizokumva naho wosenga. Hano ku murongo wa 17 twasomye haravuga ngo ntubona ivyo bakora mu bisagara vy'i Buyuda no mu nzira z'i Yerusalemu. Mbega ntubona ivyo bakora? Imana itabaye cane. Wewe uriko urabasengera ntubona ivyo bakora? Mbega wewe uriko urasengera inzego z'umutekano ntubona ivyo bakora? Wewe usengera inzego z'ubutungane ntubona ivyo bakora? Mbega wewe uriko urasengera inzego z'igihugu ntubona ivyo bakora? Ntubibona?
Imana utabare cyane. Iyo ubona mu gihugu nta gitoro nta sukari ibyankenerwa biduga ibiciro buri munsi, iyo ubona ubuzima bw'igihugu bwase ariko ukabona na dukeya batwikumiye ko wewe ntubibona, wewe ubasengera ntubona ibyo bakora mu gisagara cya Bujumbura. Iyo uhageze ukabona ibibazima bwaho, ukabona amazu yo gupanga abapanga ingene uye barira yo kwarika, wewe ntubibona, ntubona ibyo bakora. Imana utabare cyane. Ngaba imyaka iheze iyi soko twahoze twita muri Spiritual Market, isoko nkuru ya Bujumbura, ni nayo soko nkuru y'igihugu twari dufise kuvihiye n'ubu uye urumva bamwe ngo bagiye kuyubaka abandi ngo bigiye kugenda neza, ariko urabona igerezo ryavyo wewe ntubona ibyo bakora. Imana utabare cyane. Iyo ugeze mu bibuga vy'umupira ibibuga by'igihugu bakuri igihugu twita kuri FSB cyaba igihugu ca Prince Louis, ikibuga ca Prince Louis kwa Gasore ngira ngo murahabona mwese, ukabona ingene hameze, ugacubona ibibuga biyubakiye bobo ku giti cabo, wewe ntubona ibyo bakora. Imana utabare cyane. Niyo ubona abantu banyuruzwa bagatogwa ibiziga, wewe uvuga ngo dusengera inzego z'igihugu, ntubona ibyo bakora. Mu gisagara ntubona ibyo bakora, hagati mu gihugu ntubona ibyo bakora. Imana utabare cyane. None kubona ibyo bakora urabasengera gute? Imana iravuze ngo nizokumva, niyo wokwikebagura nizokumva. Imana utabare cyane. Nkuko yabwiye Yeremiya, nawe rero wewe uvuga ngo ugiye gusengera igihugu, wewe ugiye gusengera umuganga uri ku butegetsi, mbega ntubona ibyo bakora. Iyo bakumira abandi kandi twitwa ngo turi mu guca gifise demokrasi, wewe ntubona ibyo bakora. Imana utabare cyane. Nawe ubibona ukabirenza ku ruho rw'amazi, warenza ko mugiye kubisengera, Imana igiye kuguhanana nabo kuko wifatanyije nabo, bigaragara ko wifatanye nabo. Imana iraje kuko nizoreka ko abantu bakomeza guhohoterwa, nizoreka ngo abantu bakomeze kurenganywa. Iminiho y'abarundi yamaze gushikira Imana, nk'uko abanyisirayeli banishwe muri Egiputa, umuniho wabo ugashikira Imana. Imana igahagurutsa Mose ngo numvise ugutaka, nawe uno munsi nagira ngo mbwire wewe usenga kandi ubona ibyo bakora, nagira kubwira ngo Imana yamaze kumva kuniha, yamaze kumva gutaka kw'abarundi, yamaze kumva gutaka kw'abafungiwe ubusa, yamaze kumva gutaka ko bahohoterwa, yamaze kumva gutaka ko bariko baraburizwa igufa mu mazu ya documentation no mu busho butazwi. Wewe amasaha wewe wa mutegetsi we uri kurahohotera abandi, nagira nkubwire ngo Imana irabona ivyo ikora, na kandi n'abantu barabibona. Ni Imana yabaje Yeremiya ngo we ntuzi ivyo bakora, ivyo ukora nagira nkubwire ngo birazwi, abantu barabizi, ni Imana irabizi kandi izovyirengagiza, kandi igiye kumanuka no kuguhana kugira ngo ihore abo wagiriye nabi. Iraje gutabara bwoko bwayo, ntizemera ko abarundi bakomeza kuniha, ntizemera ko abarundi dukomeza kubaho nabi, ariko iraje gutabara abumvise amajambo. Imana n'intsinzi duhana umugisha. Data turagushima kw'ivyo bakora ubizi kandi bibona, kandi tutazovyirengagiza, kandi Imana yo mw'ijuru kuje gutabara Burundi n'abarundi kugira ngo tubeho neza mu mahoro n'umutekano, mw'izina rya Kristo Yesu, amen. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese ba Radio Haguruka. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndashimiye n'abagize uruganda rwa Radio Haguruka bakoze ibishoboka byose amakuru n'ikiganiro biraboneka. Ndashimira kandi n'uri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.